kuko bita ku muntama biragoye gose nakazi kagoye gose akazi uragira intama harimwe izicumbagira harimwe izakomeretse harimwo umuntu wese ahagaze mu muhamagara atari uwiwe arawuvunikiramwo pe kandi akavuna n'abantu nukuri Imana dukure ku bukene n'ubutindi abana Shalom bakunzi ba HOLYCANAANT TV tubaramukije tubakaze kw'imboneshakure ababana natwe abadukunda bakurikirana ibiganiro tubashitsako mwese turaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Ni kenshi ntakunda kwivuga izina ariko ndumwe mu bo tubana nkunda kuba inyuma ya kamera tukabafasha mu biganiro bitandukanye hamwe n'uno muvyeyi turamukiza abantu genda kuvuge yitwa Thierry ibiganiro byose mubona bica kuri imboneshakure asha niwe bifisemo uruhara rukomeye jewe ndavuga mbwa nawe ni wabitegura ni wambaza umva byose bica kuri we rero nukuri Imana iguhezagire cyane amen umenye ibyo muronka byose ko abifisemo uruhara rukomeye ego ndibaza ko ishimwe turonka ku Mana nawe urarironka amen ego nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye ni indirimbo nigeze kumva hakibona utarira amen ego dutangura reka tubanze dusenga Imana. Mwami Yesu turagushimira ko wadukunze ukemera gutanga ubugingo bwawe ngo turokoke turiho duhumeka ko wavyemeye wemeye kwitanga wemera gutanga ubuzima bwawe ngo dushobore kuba bazima mu Mana. Kera nta bantu twarimwo niko ijambo ry'Imana rivuga ariko none twabaye bazima kubwo kwemera kwitanga kwawe Yesu. Turiho muno mwanya turimwo turaguhaye kaze uzubane natwe mu kiganiro tugiye gukora uganiriza umuntu wese mwa kino kiganiro uvugane natwe utuganirize ntutureke ariko dufashe udushoboze mu izina rya Kristo Yesu amen 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 mu iki gitondo tugomba kuganira cyane cyane ku bakristo bamaze kwakira agakiza bagakizwa. Hariho umuco nabonye ngira ngo ni by'amaso yanje anyeretse ntabyo nzi kabandi ariko babibonye. Nabonye hari igihe umuntu akizwa ugaca usanga ibintu byo gukora bamwe barabihevye abandi barabiretse abandi babigize bito bakumva nabo gukizwa gusa gukora no gukora ibibaha amafaranga ntibabe bakibikora. Uwo muco mwebwe mwarawubonye canke mwarawushimye canke mwabonye ari ibintu byo guhindura? Urazi Thierry sa jewe mbona abantu bakwiye kumenya neza iki jambo ry'Imana rivuga. Je narigeze kubona documentaire yaba abadanye ubutumwa muri Afrika intumbero bari bafise hamwe n'abakolonisateur bahawe mission baravuga bati mugende mufate utuverse turi muri Bibiliya tumwe mugende muduhagarareko mwigisha abantu kugira ngo mushobore kubatwara ubutunzi bwabo. Mwebwe mugende mubabwire ko hahiriwe aboro ko ari bo bazohozwa abarira urumva hari utuverse bagiye bafata hanyuma bakaba navuga ngo turangamize mu ijuru yo datari ariko ibyo mu isi tuvyiteho kuko iwacu ni mu ijuru. Rero bo bari bafise ico bashaka. Hariho amajambo y'Imana batigeze batwigisha rero bagiye bigisha ayo bashaka abantu baranabihagarara ko cyane ariko dusomye ijambo ry'Imana reka dusome ngaha mu Tesalonike ba kabiri uyu yari Paulo niwe yanditse iki gitabo ariko arabwira abakristo b'i Tesalonike. Reka dusome igice cya 3 mu Tesalonike ba kabiri
ba kabiri igice ca gatatu dusome umurongo w'10 ngo kuko tukiri kumwe namwe iki nico twabageze ngo umuntu wese niyanka gukora ntakaye. Wabyumvise aravuga ati umuntu niyanka gukora ntakaye. Kandi Gatiyeri nagomba dusubire turabe ni ikihe gikorwa c'Imana woshobora gukora kitarimwe amafaranga? Kirahari? Ntaco. Nta na kimwe kibaho. Rero bisigura ngo Imana niyo gutuma mu gikorwa itaguhaye n'ibyo ukoresha. Provision. Imana ntiyokora iyo erera. Pawulo ubwiwe ni umuntu yakoreye Imana pe. Yakoreye Imana mu buryo bwose. Ni umva arushana ziriya ntumwa 12. Pawulo yagenze intara nyinshi. Pawulo yarakubiswe kenshi. Pawulo yavuze ubutumwa, yanditse ibitabo byinshi. Pawulo ntacyo atakoze, ariko arabwira abantu ati jewe nta kintu na kimwe naragerageje kutabagora, naragerageje kutabavuna ngakoresha amaboko yanje. Warabonye ashona amahema akagurisha kugira ngo aronke uburyo. Kandi ngira atari Yesu Kristo umwana w'Imana nzima nta wundi muntu yoza imbere ya Pawulo mu gukorera Imana. Ariko aravuga ngo nimukore. Umuntu adakora ntakwiye no kuja kumeza ngo yegere imeza wafungure. Ahubwo burya iyo abantu bakora bazi n'Imana ahubwo biraryoshe gose cyane. Kandi abantu turabakenye. Urumva rero gukora kurondera amafaranga tuzi Imana ni vya mbere, kuko nta gikorwa na kimwe c'Imana kidakeneye uburyo. Kandi yaba abana b'Imana by'ukuri bazi Imana mu bikorwa byose bakora bari kuba bikora neza, ahubwo n'ibintu vyogenda neza gusumba cyane. Urumva vyogenda neza gusumba kubera bo bari abantu b'Imana bakabikora mu rutonde Imana ivuga. Rero ntihagire umuntu umwe azoguhenda ngo gukora kandi usenga ngo ni bibi. Ni vyiza. Iri foko rero mu mpemu tutagira umugayo no mu mubiri tutagira umugayo. Narabonye Gatiyeri gukorera Imana ukenye biratukisha. Oya sinzokena ko ntanze kwa karorero. Oya simbuze ngo simbuze wewe ndakubwiye ngo Tiyeri ukorera Imana ukenye rimwe na rimwe biratukisha. Ariko urashaka kubona umuntu aje kukubwira ubutumwa yaheza akaca kubwira ngo ndagusabye undihire déplacement ucuma udutako. Ariko biraryoshe kubwira ubutumwa umuntu ufise ibikwiye. Nararyohewe n'inkuru imwe nigeze kumva yo muri Nigeria. Meme umupasiteri yarayitubwiye narahano mu nyigisha arayivuga irangyohera. Aravuga ngo muri Nigeria yarakoreyeyo. Ati nzi abapastori baciye amakaburimbo y'ibirometero nka 200 ku buryo kibari kimevuga ati iri kaburimbo ryaciwe n'abakristo bo mwishengero rya. Biraryoshe brema. Nukuri Imana dukure ku bukene n'ubutindi, abana b'Imana Imana iduhezagirira imirimo y'intoki zacu natwe twe impact. Amen. Erega twafuye kwihorera byari byacu. None ko Imana ivuga ngo amafeza n'inzahabu ubutunzi bwose bwo mwisi n'ubwanje kandi naburemeye abana banje. Rero iyo mpwemu y'ukudakora irakwiye gucika mu bana b'Imana. Kandi ni mpwemu y'ugusaba irakwiye gucika mu bana b'Imana. Mbega urazi ko hari n'abantu Imana ihingabire Tiyeri. Ariko kutamenya kuyikoresha neza bakayicururisha. Acatangura kwiyumvira mbega kugira ndonke amahera ya ratio, kugira ndonke ruwaye, kugira ndonke amahera yo kwishura y'abana, mbega no bigenza gute?
akadusanga yabijanye mu bimazi, yayijanye mu akarondera utuzina yita ayo mahera kugira yaronke. Imana yaraba cya gikorwa yakora ntinamuhembe, ikavuga ati sawa wihembye kuko wakoresheje ubwenge bwawe ubugunge bwawe, impembo yawe igera ngaho. Muga hamwe wobikora mu rukundo rw'Imana ukavuga ngo Mana we warampagurukije, wampaye n'ingabire, none inyereka uko nkwiye kubaho, Imana iraguhezagira. Amen. Mugabo abantu baririmita mu mugisha wabo. Kuko ingabire burya Imana yaduhaye tuyikoreshe neza kubw'icubahiro cyayo, hamana izomenya ingene bigenza kugira ngo tube cyane. Rero kurondera uburyo kwiyumvira. Hariho nk'abantu Imana yemera ikavuga ati wewe ndagukeneye full time mu murimo wanje, kuko nabo barakenewe. Abo nabo igihe Imana ivuze ngo ndaguhagurukije, bikorana umutima umwe bw'Imana, ndemeye. Hariho n'abaheba ubuzi bukomeye, Imana ikabavuga ati vayo ndagukeneye muri uyu murimo, ariko ari Imana yavuze. Ariko abo nabo mama Kawora niba bikurikirana neza, urasanga ibintu imuhamagariye gukora ari ibintu bizotungisha benshi. Yego, abo bitungishije akaba ari bo bategerezwa kumutunga. Hajya Imana nta kintu ikorera ubusa. Nibyo nariko ndakubarira, nibyo nagira ndakubwira. Uw'Imana yemeye ikamuhagurutsa mu murimo wayo full time, ntarinda gusaba. None gashanda kubaza, umuntu we ari umuntu ntakoresha abakozi akabahemba? Imana niyo nanira guhemba abo yahagurukije mu gikorwa cyayo? Ntishoboka, bikunda. Imana nyene ubutunzi bwose. Rero ikibazo tugira nukuri nuko abana b'Imana tugomba kwicira inzira, turagomba kwihutisha ibintu byose. Mugabo genda bukeye. Imana ibwira uti jewe nahagurutse mu murimo wawe, niwe wawumpagurukirijemo. Hari nahe yemera wewe gacihagurutse umudamu wawe, faturi nk'umugabo uri mu gikorwa, igacisha mu mugore wawe kaguha igikorwa akora gituma umuryango baho. Hamigaca no mu bantu, canke nawe ukabibangikanye. Why not? None hari abantu babangikanye barahari, mugabo byose biba ico wavuganye n'Imana. Igihe guhagurukije gukora full time ukavuga ngo wewe idetashe heba akazi uri kurakora, ndagomba gukora akazi kanje ugumemwo amasaha yose, nayimenye ingene igutunga. Joveda nante muhanyaje kandi niyo wanje nyene. Yego, gihe kimwe ndayivugira inyuma ya kamera kandi abantu barihangana. Yego, ntaco je ndakubona. Okay. Igihe kimwe natanguye gukorera Imana, nyene nasa no winjiye full time. Cyo gihe nari umunyeshuri muri kaminuza. Ndabwira Imana, Mana ndiko ndagukorera kandi warampamagariye kugukorera ibintu biremereye, mugabo je ndabona ntariko ndabaho. Ndiko muri mu ma souffrance iteye ubwoba. Ntabara umfashe ikintu nkora. Narabyiyumviye gusa hamwe no kubisengera kanini. Ndavuga ibi bintu ndiko ndakora ushobora kumuza n'abandi bantu babikeneye nkabibaha, hama ubu buruhengira bukagabanuka. Kubyumvira gusa Imana ikimpuza n'umuntu yarakeneye ya service ndamufasha, kandi akampa nanje amahoveni yo gushobora kumfasha gukomeza kubaho no gukora umurimo wayo norohewe. Komsa Imana ikifasha gukomeza kubaho norohewe no gukomeza kwikorera norohewe. Kandi byagenze neza. Icyo gikorwa cyari cyagute. Uradushingira intaye uzuye ntubiduhisha. Mama we nawe urabaye umujournaliste. Nabaye umujournaliste nyere abantu horumbaza. Cyari gikorwa cyo gukora ama video. Uyu muntu namukora ama video akampemba kuko nari nsanzwe ndayakora kubw'igikorwa nkora mu murimo w'Imana nitangiye. Okay. Rero narashoboye kubibangikanya ngakora uwo murimo w'Imana, nkongera kandi uwo muntu nkamufasha akama amahoveni yo gushobora gukomeza kubaho norohewe no gukorera Imana norohewe. Ntiwumva? Imana nuko imeze. Igihe uyikora ukoze igikorwa cyayo n'umutima umwe, ntishobora kukureka ngo upfe rubi. Ntishobora kukureka ngo
ngo umaramare kuko ntivuga ko ari umwungere cyane, ntivuga ko ari ko yitayeho ibitubeshaho. Donc rero twebwe dushaka guforsa, dushaka kwicira inzira, tugahanga amaso abantu, kandi Imana yatubwiye ngo duhanga amaso yo cyane. Ubyumva ko icyo kintu kugikora narabyumviriye gusa, nsenga mu majambo yoroheje, ntanabishyize ku mutima cyane. Imana icayiguha inzira hadaciye n'igihe, kuko Imana yari izi ko ndabikeneye. Yarabona ko nkora nkaruha, ntabona uko no kwavansa, inshiramwe icimbe cyo gusengera igikorwa, mbona birakunze ntanavunitse. Yego Imana yari yirinze hamagaye umuntu full time, ibifise ukuntu izomubeshaho yarabiteguye vyose. Icyo kintu je narakibonye. Je ntubona niyo hari nk'igikorwa c'Imana, Imana numva ko iri kwirampagurukiriza gukora. Je nta nubwoba ngira. Bavuga none Imana jewe nta ku giti canje, iki gikorwa nta nyungu nimwe jewe mfisemo, ni inyungu y'ubwami bw'Imana. None Imana reka gutanga uburyo ngo ico kintu gikorwa, kandi ari inyungu y'ubwami bwayo. Imana rero irabikora. Rero ico dusabwa abantu b'Imana, haguruka, haguruka abana b'Imana mukore, kandi usenga Imana, uyibwira uti Imana je ndahagurutse, mpagurukanye utu tuntu dukeye, uri Imana ya multiplication, ubigwi kubona abana b'Imana umenga ni bamayibobo, kandi twitwa abana b'umwami, abana bo mu bwami. Warabonye umwana wo mu bwami akwiye gusega? No, ahubwo aratanga. Aratanga. Principe y'ubwami niyo. Umwana abana bo mu bwami baratanga, ntibagomba bayisaidiye. Rero nukuri iyi mpemu Imana idukiza, ubunebwe butuvemwo, ahubwo dusenga Imana kugira ngo itwugurure ivyumviro, yugurure abana b'Imana ivyumviro, ibahiye basabiyerekwa by'ico akwiye gukora kugira ngo tureke gutukisha izina ry'Imana. Hariho abantu babona n'abantu basenga ngo wababonye, ngo wababonye. Birababaje ariko biraryoshe kuja je nahora mbona nk'abakozi b'Imana baza mwabatumiye akanirihira ibiye, yanashika akavuga ati mu gikorwa nanye ndahezagiye, amen, agasiga atanze. Urumenya ntibiryoshe. Imana iduhezagira uburyo dushika kuri urwo rugezo rwo guhezagira, tutaba dukeneye kuba baduhezagira, natwe tuja turabibaho tugeze. Ego nukuri. Uvuze ikintu gikomeye, ariko reka tugaruke kuri ubuzima bwo kuba full time mu murimo w'Imana, kuba 100% mu murimo w'Imana, no kuba ukorera Imana ukongera ukagira ibindi bintu wikorera ku ruhande. Nibaza ko ari Imana ibigena. Ari Imana ibigena. Ego ni Imana ibigena, kuko hariho abantu Imana ibikeneye ko binjira mu gikorwa cyayo, ko nabo barakenewe, kuko ari nk'ishengero rirakeneye umwungere, ariraba abakristo baza kumurondera bakamusangaho, hariho ibikorwa bajejwe kuma ariko arakurikirana n'abandi bantu bamufasha. Nk'Imana ikavuga ati abo rero bace batungwa n'iki, bace batungwa namwe bwe mukora, kandi ivyo oyi nukuri ntiwirirwa uboroga, ntiwirirwa usaragara. Imana irabikora kuko iba izi neza yuko yaguhagurukije mu gikorwa, rero impembo yawe uteza kwironka kugira ngo ubeho utari kurasuzugurika. Ego ega nabo nabikurikiranye, urasanga bijya bintu bakora nta bunebwe burimo, kuko bijya bikorwa bakora bubungere abapasiteri bakorana nta bunebwe burimo, kuko bita ku muntama. Biragoye gose, nakazi kagoye gose. Akazi uragira intama, harimwe izicumbagira, harimwe izakomeretse, harimwo ubwoko bwose. Rero kuragira izo ntama ntibiba vyoroshe. Biragusaba gusenga, biragusaba kwihangana, biragusaba impano ikomeye vraiment yo kugira ngo ushobore kuyobora izo ntama atayihutaza. Ni igikorwa kitoroshe, kirimo ibintu byinshi bitandukanye bigoye. Biragusaba gusenga cyane, biragusaba ko abantu bagusengera, biragusaba ibintu byinshi. Muri cyo nyene hari ngira ngo nivyo je nabonye, sinzi ngo mvuga ibyo nabonye kubera ndakunda kwanaritsa no kuraba. Nabonye ko hari n'igihe iryo shengero nyene Imana ihamagaremwe umuntu gukoramwo full time. Imana imuha ubwenge bwo gushobora gufasha iryo shengero gukura. Mu kurifasha gukura, imubwira imigambi bashobora gukora mu ishengero igatuma ishengero rikomeza kubaho.
ndavuga hari nabo bibwira ati mwugure kioske mwungera Imana ihumbira ati nimutanguze kioske ngaha aba bantu biborohere gushobora gufata utu tuntu tukazoteza imbere ishengero mu gukemura ibibazo bitandukanye urumva ko ari ikintu gikomeye ni umugambi w'ishengero Imana yahamagariye uwo muntu ibyo bintu urumva ko nabyo ni bimwe mu bintu Imana ikeneye uwo muntu kaba ari full kubikora kandi kamuha amaso yo kuvyitegereza n'uwo muntu n'umukozi cyane ariko kandi hari n'abantu baba ari n'abakozi b'Imana canke abakristo ugasanga agiye kuba full Imana itari byo yamuhamagariye atari byo yahamagariwe arakomerekerayo arakomerekerayo kuko urumva ujya kugira urinduza uza mu kintu kitari umuhamagaro wawe nuko hari inyungu runaka ubushaka nkunda kubibona kenshi ku bantu bugurura amashengero canke amaministeri wakabazi yuko niyo uguruye ishengero hari ibyo abategereje kuronka amakati isanga bya bintu ntabiriyo niba abandi baca biga amayeri yo gushaka kubyaza umusaruro icyo gikorwa yihaye noneho bikanka n'imitima ya benshi ikavunika ikaruha nawe akaruha iyo uhagaze rero mu muhamagara atari gwawe aburi imbere bararuha nawe ubwawe ukaruha ariko igihe by'ukuri uhagaze neza mu muhamagaro wawe amavuta aratemba naho uhura n'ibikugwanya Imana ireintervene kuko nta gikorwa na kimwe kitagwanya ariko kiroroha kubera haba hari ubushobozi bw'Imana buri ku buzima bwawe rero ndumva ngo umuntu wese ahagaze mu muhamagaro atari uwiwe arawuvunikiramwo pe kandi akavuna n'abantu benshi agakomeretsa n'abantu benshi rero ni byiza ngo by'ukuri abantu bakorere mu mihamagaro yabo murakoze cyane ntago tworeka kutavuga ku baririmbyi hari abaririmbyi baka amafaranga mu kuririmba avuga ati twebwe ibirere ibi niko kazi kacu kamenga nta bindi bakora ku ruhande niyo babikora bakumva ko umurimo Imana yabahamagariye bigomba kuba babirihiye batabirihiye ntibaza kuririmba urazi Gatieri abaririmbyi rimwe na rimwe hari aho ndabumva iyo ngabire y'uburirimbyi ufise wayihawe n'Imana kandi Imana iravuga ngo itaranto yose Imana yaduhaye iteza kutubesha irabera umugisha abandi kandi nawe kubera umugisha muga kenshi hari amenga ntidushaka kuvyumva mu kujya gusohora izo ndirimbo aratanga amafaranga abamufasha kugira disohoka arabaha ikintu natwe tukaza dushaka kuzironkera ubuntu none wumva atahantu turiko turabavuna mugabo ikintu ntemeranya nabo nuko nk'ubu uye hari igikorwa runaka bakagutumira ngo uze kuririmba uze kubafasha mu gikorane wewe ukacuvuga ngo ntaronse amahera ya naya simpaguruka byose ndabyemeranya nawe sivyo wewe uhagurutse ni waba ari ahantu bigusaba ko wideplace kameme bateza gupurvoya donc ingene ushobora gushika aho hantu déplacement hama kandi n'iryo shengero riba ryakwakiriye ukaza kurifasha atacubatse kameme nabo bateza kwiyumvira kuguhezagira kuko urumva nawe ni wa witanze bateza kuguhezagira kugira ngo nawe uronke ikigufasha mugabo ico ntemeranya nabo nukumva ngo batagize ukuntu nanjye ntacyo nkora wewe kora kuko iyo ngabire warayironse kugira ngo ubere umugisha abandi hama nabo bamenye ngo iyo ngabire nawe niteza kumubesha twese dufashanye mu gikorwa c'Imana ari abaririmbyi ntibababari ari n'abanyeshengero bagutumiye nabo nyene ntibababari
ariko twese tugerageze kumva ko n'uwundi afise ibintu akenera. Hama gusohora indirimbo birasaba amahera, birasaba uburyo. Rero abantu bavuze bati kugira nk'aba bagira amakonseri bagira iki bavuga bati ni mutanga amahera kugira ngo muze kuzumviriza. None vyogenda gute? Deja niyo sara bikoreramwe abayayirisha kugira agire iyo konseri, iyo studio yajamwe abayayirisha, abamufasha abamizisi biki bose baba bakeneye. Rero ndumva vraiment dukwiye kubumva, umuntu ntaca bacira urubanza kuko byose bisaba uburyo. Mugabo ntibexagere ngo bavuge ngo urumva jewe mpaguruka hasotse miliyoni ze. Ibyo biragoye. Murakoze. Twari ko tuvuga ko gukora no kuba umuntu yohaguruka akaba umukozi, ibyo kumva ko Imana izobimarunura byose akabireka. Kibazo ca nyuma numva nobaza. Hari umuco canke caractère nabonye mu bantu b'Imana. Ndagomba mvuga ibyo nabonye kuko nkuko nabivuze ndavyanariza. Ntibaza ico abantu babyibaza ko nuko bibona. Mu bakristo, mu bantu b'Imana bakora imigambi myinshi, abantu bamwe urasanga iyo akoze ikintu nta excellence ijamo. Ugasanga nyimba ari nka restaurant, ndabuze restaurant ntiwabona ibyo byari bimeze neza uko nabibonye. Ugasanga afite restaurant nziza cyane, ateka imfungurwa nziza cyane, ariko winjira mu matoilette ukabura naho uhonyora. Urumva bakaba bafisa ibyo bakora byiza, cyangwa ugasanga byose biratunganye, ariko customer care, kwitaho abakiriya ugasanga biri hasi. Akakubwira ngo urabirya cyangwa utabiriye n'akazi kawe so kugenda, abandi barabirya. Ugasanga hari ibintu menga ntibagomba gukora ibintu muri excellence. Biriya bintu numva ko harimo akantu kabuze mu bikorwa, kandi ariko kantu kari gutanga ishusho nziza. Kuko urumva ntituza guharura ngo ni naka yabikoze, turaharura ati ni naka umukizwa atabigenjeje neza. Urumva ko ako kantu kadakwiye kukusohoka, mbega karava kukiho. Urumva ico nabonye muri education yacu, icyo kintu menga nta gaciro kanini yatugiye yacu nk'abakizwa canke y'abarundi. Mbega urazi ndagoye nk'akarorero nko muri Kenya hariho amashuri bigisha ibintu by'isuku, hariho amashuri bigisha ibyo guteka, hariho amashuri bigisha ibya care, bya customer care. Uriko uravyumva? Mugabo ngaha usanga dupfa gutora abantu, urugurura ariyo restaurant ayigura, nanje ndiko ndivuga. Ugasanga urakiriye umuntu atarigera adandaza n'umusumo. Donc nta ahandi barakoresha ikibazo kira baguha akazi, barakubaza diplome office. Rero bisigura ngo ibi bintu nta gaciro twabihaye, ariko bifise ingaruka ikomeye. Abandi umva ikintu cyose ifo kuba ufise urupapuro rukwemerera gukora ko kazi. Muganga hasi ko bimeze, cyangwa ufise iyo experience, ufise ubwo burambe bwo gukora ico kintu. Erega nubwo burambe bugira kubera ufise iyo connaissance, gari utazi. Mbega urazi ko hariho nk'ahantu winjira ntusohoka utaguze, uramaze kwinjira ahantu hameze gutyo. Ako karabiki ukavuga ntugishime, ukabona nagupresence ikindi, ukajya ubona cyangwa ibintu byaje, ukajya ubona barakunkiye message bari baje akagarda telefone z'abakiriya bibo bose. Uriko uravyumva? Donc bakagerageza kumenya ingene batira abakiriya. Yego. Ibi rero iwacu nta bihari, kandi turakwiye kubyigisha abantu kugira ngo tukorere muri excellence nk'uko ari kurabivuga. Rero hari abantu badakorera muri excellence kubera nta connaissance, nta bumenyi bafise muri ibyo bintu, ariko byari bikenewe. Ugasanga umukiriya arinjiye, ufise boutique, guma wicariye.
ariko ubundi umukiriya yinjiye wari ukwiye kucuhaguruka kamukarabisha kamuha icyo yifuza kamwereka yatagishe mukamwereka ikindi kugira ngo ugire uyamukuremwo kandi agenda nanezerewe ti hajya ahantu bakira neza. Customer care amaservice amwamwe vraiment tuyakora neza kubera education dufise nk'abarundi. Bibiri ivuga ngo muri umuco w'isi gisagara kiri ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Iki ni igikorwa c'abakizwa kugira ngo bashobore kuba umuco w'abandi mu kuzana impinduka zitandukanye mu bikorwa bitandukanye. Turabashimiye ku nama nziza. Murakoze cyane, Imana iguheza giti. Amen amen. Turangiza mu dusengere. Mana datarugera byose uri mu ijuru. Nukuri turagushima kandi turakukunda kandi turakuninahaza kuko we nta kintu na kimwe udakonsidera mu buzima bw'abana b'abantu byose n'amadetaye yose uhora yatwigisha uko bukeye nuko bwije. N'ubu turasenze Mwami Imana ngo abana b'Imana ubahe imbaraga baho ubwenge bwo gukorera muri excellence kandi tumenye neza ko abizeye umwami dukwiye kwiba ivyitegererezo by'abandi bantu kugira ngo batwigireko. Rero ndasenze ngo umuco wawe ukomeze kurasira abana b'Imana ibyo bakora byose babikore ku bw'icubahiro cawe. Ndagushimiye kandi ndakurinaje icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen amen. Mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.